murakwiye kumenya yuko iyi réseaux sociaux n'ubundi buzima tuba turiko turakorerako ni terrain y'akazi. Réseaux sociaux hari ibintu dushobora gusohora n'ibyo tudashobora gusohora, kandi mumenye yuko n'ivyo mubona ku ma réseaux sociaux yacu nitwe tuba twashatse kubibereka, suko biba vyaducanze twabishirako tabizi. Nitwe tuba twashatse, niba mubonye yuko nambaye ubusa kuri statut wanje mumenye yuko ni Belle Nice yashatse ko mumubona yambaye ubusa, ntimuzokwibaze yuko mba nihenze. So kabisa nuko usanga ufise ishugwe ayi wewe ishugwe ninde indi ishugwe ishugwe narihawe na famille yanje. Yes. kabisa bamwe ati wagiye nk'igisuma sinubwo kuri gisuma Yes. nk'igisuma kubera ko atavyo twari Akwa ntavuga n'ubu Kandi for the first nzogenda time. ntimuzoyimenya. ndaba tuvugana ndaba wafashe Yeah. rutemiterere ku nshuro ya mbere nkuko vyavuzwe uragarutse inyuma y'indirimbo ishoke Kandi ndabujije umuntu uwo ari we wese yavuze ngo je mfate ngo nafashe indege ubwa mbere, pardon. wari umaze kwifata Pardon. Nikuba avyumve abimenye no hanyuma ntavyo sinoharura kwera mpurange ndamutabizi. bivuze ngo kararenga gatanu Iyo ngiye atakazi ngiyemo simposter. Mubimenye mba ngiye kubera private life yiwanje. ikibazo canje ni iki utarasohora indirimbo ishoke navuga yuko twanyotsewe n'ibikorwa vyawe bivanye nuko urumwe mu bigeme bafise impano hano mu gihugu ciza cy'u Burundi. Abigeme babiri canke batatu bafise impano zikomeye urimwo izina Belle Nice ririmwo, ariko utarasohora indirimbo ishoke wari umunebwe cyane. Inyuma y'indirimbo ishoke twitegeke kuri Belle Nice n'inyuma ya runo rugendo kubera ko nibaze yuko Belle Nice mu bantu ariko arabona ati kumbura umuziki urashobora kunshikana hano nifuza. Inyuma y'indirimbo ishoke nasohoye nibaza ntawe urudutse kuvuga, nibaza yuko mfise izindi nguvu paswe ndikorana. Ibintu byose muko murabibona ni Belle Nice. Ni wa mu hard woman worker, ni wa mu business woman. Malgré ko ntakiri kumwe na wa wundi yahora mfasha. Inyuma y'indirimbo ishoke nasohoye nibaza ntawe urudutse kuvuga, nibaza yuko mfise izindi nguvu paswe ndikorana. Ibintu byose muko murabibona ni Belle Nice. Ni wa mu hard woman worker, ni wa mu business woman. Malgré ko ntakiri kumwe na wa wundi yahora mfasha. Papa umwana ntukabaze umuvyeyi w'umwana wanje. Ntukabaze papa w'umwana wanje mubaze ufata. You have to respect that. Hey! Ese twishikira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Airport American. Nitwigera tunanirwa kiretse twigirishije. Twishikiye ko nta ntabwo tworengana tutarose. Deo utari hano ibujumbura aho twabonye uri kumwe n'abandi baririmbyi batandukanye bo mu gihugu ca Uganda. Dukeneye kumenya muri rusangi urugendo rwawe rwari rugamijiki, urugendo rwawe ko byari ibintu biri en secret cyane, abantu bakeneye kumenya ibiri deep ndani mu rugendo rwawe byari bimeze gute Belle Nice. Kuri je sinovuga byinshi ariko mumenye yuko nari mu kazi ariko igikuru nari natumiwe azi nk'umuririmbyi kazi azi nk'umuririmbyi kazi aserukiye igihugu cy'u Burundi and tugire guca. Okay. Basha kwiki mutari mwambwira ndababwiye ariko ndababaye nayo twa tamuntu numwe abizi ndababaye cyane. Oya si byiza. Oh my god kubera nako ndababwira yuko Uganda nanagiye genre nihishije kwa pla ariko kubera ntakunda kuvuga cyane mu bantu benshi banzi barazi yuko ntakunda kuvuga ibyo ndimwo, ndakunda ibikorwa byanje vyivugira. Voilà. Hama nk'ukuntu rero nasubiye kandi mu kazi, nk'ukuntu kandi nasubiye kandi gukora, ndashaka kwereka abi wanje abanshigikiye, abansupportinga, bazi yuko ntagiye kubatetereza yuko ngiye gukora cyane bihagije kandi ku ntambwe atari izo ngaha tumenyereye. So rero ku Ibugande nko wambajije Uganda nari natumiwe muri private party ya Blue Label ya whisky yitwa Blue Label ku isi, yari habaye private party Uganda. So hari hatumiwemo n'aba artistes yateguwe n'abantu bo muri gouvernement kwa ya government ya Uganda n'aba artistes from Uganda nibo bateguye ico giteramo. Hama nkaba narahawe nanje iryo bakwe yo kuba bamwo vers n'abandi baririmbyi bavuye muri Kenya bari bahari,
ariko jewe nje nari umurundi jenyene. Yes, Bernice kabisa. uri umuririmvyikazi twovuga yuko mu baririmvyikazi batanu bakomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi nitworeka kudaguharuramwe. Kubera iki urugendo rwawe warushize rube en secret washimye ko bija ku mbuga abantu bamenye yuko Bernice asohotse igihugu agiye muri iyo party wajeje kutubwira. Murakwiye kumenya yuko iyi réseaux sociaux n'ubundi buzima tuba turiko turakorerako ni terrain y'akazi. Réseaux sociaux hari ibintu dushobora gusohora n'ibyo tudashobora gusohora. Kandi mumenye yuko n'ivyo mubona ku ma réseaux sociaux yacu nitwe tuba twashatse kubibereka. Suko biba byaducanze twabishirako tabizi. Nitwe tuba twashatse. Nima mubonye yuko nambaye ubusa kuri statue wanje. Mumenye yuko ni Bernice yashatse ko mumubona yambaye ubusa. Ntimuzokwibaze yuko mbana nihenze so. Kabisa nuko usanga ufise ishugwe. Ayi wewe ishugwe ninde? Indi? Ishugwe. Ishugwe narihawe na famille yanje. Yes. Kabisa bamwe ati wagiye nk'igisuma sinubwo kuri gisuma ugaha nk'igisuma kubera ko atavyo twari tuzi. Akwa ntavuga n'ubu nzogenda ntimuzoyimenya. Ndaba tuvugana ndaba. Wafashe rutemiterere ku ncoro ya mbere nkuko vyavuzwe uragarutse inyuma y'indirimbo ishoke kandi ndabujije umuntu wari we wese yavuze ngo je mfate ngo nafashe indego bwa mbere pardon. Wari umaze kwifata? Pardon. Nikuba yavyumve. Abimenye no hanyuma ntazo. Sinoharura kwera mpurange ndamutabizi. Bivuze ngo kararenga gatanu. Iyo ngiye atakazi ngiyemo simposter. Mubimenye mbangiye kubera private life yiwanje. Ikibazo canje ni iki utarasohora indirimbo ishoke navuga yuko twanyotsewe n'ibikorwa vyawe bivanye nuko urumwe mu bigeme bafise impano hano mu gihugu ciza cy'u Burundi. Abigeme babiri canke batatu bafise impano zikomeye urimwo izina Bernice ririmwo. Ariko utarasohora indirimbo ishoke wari umunebwe cyane. Inyuma y'indirimbo ishoke twitege kuri Bernice n'inyuma ya runo rugendo kubera ko nibaze yuko Bernice rimwe abantu ariko arabona ati kumbura umuziki urashobora kunshikana hano nifuza. Inyuma y'indirimbo ishoke nasohoye nibaza nta urudutse kuvuga. Nibaza yuko mfise izindi nguvu parce ndikorana. Ibintu byose muko murabibona ni Bernice. Ni wa mu hard woman worker. Ni wa mu business woman. Malgré ko ntakiri kumwe na wa wundi yahora mfasha. Suko inguvu zoca zikoroka. Bye cyane kandi. Nituraheza Bernice nituraheza. Waje kutubwira yuko right now tukubone nka Bernice. Please. No, please. Utakibarizwamo ga Bernice. Muri Empire avu utakibarizwamo. Bernice please nituraheza gatoya twakubonanye uri kumwe na Eddie Kenzo yes. Mwari kumwe connections wakuye hariya zimeze gute inyuma y'iki gihugu bigiye kuza bigenda gute? Connection nakuye hariya ni nziza cyane gose muzozibona mu kazi. Thank you so much.